bwa oya biratandukanye n'ibi bintu bica mu barabara sanzwe y'amakaburimbo n'ibindi yego ndafite umugenzi igeze kuvuga ngo je nuri indege ngo nzoca muri toilette y'indege nawe waragiye kuraba ingene bimeze oya bisanzwe je n'ivyari muri gahunda ariko yo biza kugorana ariko byari gusaba ko ndayirondera ariko ubundi bwo ibintu bimeze neza cyane gose Mutima avuye mu rugendo rwiwe muri Kampala bice ku yindi point bidasanzwe nike kintu cyashajanye Mutima i Kampala ibyanjanye ni byinshi nkuko ari abandi bantu bavisita bagiye kuri ibindi bitandukanye nibaza ko rero gato canke vuba bwango nibaza ko tuzobamenyesha ishari cyatujanye nibaza ko natwe turagishinga kugira ngo tubimenyeshe abadusangiye umwuga canke abaduteze ijisho abadushinze ijisho kugira ngo tubamenyeshe ibyari byatumye tuvanga mu gihugu c'amavukiro icyatumye muva mu gihugu c'amavukiro urafasha urugendo ni rya mbere ugiye Mutima hanze na cyane mu bikorwa vy'iwawe wasitubwire nike kintu ushobora kwigira muri ya gihugu nibaza ko tari rya mbere nagiye mu bihugu birenga bitandatu ngira umutamburinere avuze ingoma ariko runo rugendo rwa mbere ngize kuva mbaye umukomedie mu gihugu cy'u Burundi rero nibaza ko nahigiye byinshi bitandukanye rero nibaza ko narafashijwe cyane gose nibaza ko vuba abantu bazotahura icari cyatumye shika muri kira kindi gihugu bibaza ko uzotahura icyatumye ushika muri kiya gihugu ni na Mutima arakomeza igihe yuri indege yavuze ati ewa libiri vishi mvwe bati nta madoda nariyo uri indege ijya mbere wivise gutiga Mutima nibaza ko byari ibintu bimeze neza cyane gose usivye ko mu ndege ari butandukane n'amabisi n'amabajaji ariko uko biri kose nibaza ko byari bimeze neza cyane gose ngo nta dodane ziri yego ngo nta numuroro aje avuga ngo hagarara oya biratandukanye n'ibi bintu bica mu barabara sanzwe y'amakaburimbo n'ibindi yego ndafite umugenzi igeze kuvuga ngo je nuri indege ngo nzoca muri toilette y'indege nawe waragiye kuraba ingene bimeze oya bisanzwe je n'ivyari muri gahunda ariko yo biza kugorana ariko byari gusaba ko ndayirondera ariko ubundi bwo ibintu bimeze neza cyane gose ni umwaka utanguye tubona ko Mutima arakomeye ariko aza ku rundi rwego novuga ko rushimishije cyane twarakubonye uri kurakora ibiteramo bitandukanye turakubonye uzana uja kungura ubumenyi ahandi ndakene kumenya Mutima arakomeye abarundi bamwitege kwiki muri Nov 2020 nibaza ko baramaze kubibona byinshi Mutima arakomeye si caduka mu gihugu cy'u Burundi kandi aho tugeze canka aho ngeze abarundi baramaze kumenya yuko Mutima igikorwa cyo gutwenza abantu abishoboye rero nibaza ko nibangumize amaso hafi hama barushizeho kumfasha no kuntera ingufu no kunshigikira urazi ko urugendo rusaba ibintu byinshi rurasaba impanuro n'amasengesho ubundi bwo gutwenza umuntu tumeke samu tuvyumva abari kintu gikomeye cyane gose bisaba impanuro zikomeye rero ico bo twitega ko ni kwa kundi nyene barazi neza ko ibi batwenza atana amabirirwa batubwira basanuka twabikoze bigasa neza yego bamwe mu majambo ushobora kuba waratahuye ikiganda arimo gutwenza uvuga ute aya majambo no yakoresha ni nk'igihe jambo yahugumyemo natahuye menshi naratahuye jagara naratahuye sebo rero nibaza ko nibindi byinshi natahuye twiga turavugira hano ariko mu Buganda nasanze ari igihugu ciza kandi abaganda nasanze batahura ibikorwa byacu dukora abarundi bariyo baratwakiye neza cyane gose ku buryo ndinze mba atana 10 nkoresheje namara nari navundishije y'amaganda ndayagarukanye kujya nyene rero nibaza ko byaranteye ingoga mu Buganda barazi bakigingi baraza abandi rero byarashoboye kumpa inguvu binyereka yuko ijwi ryacu rigera kure namwe barabazi mu Buganda baradukwirikira ama interview mukora babazifise mu telefone rero ni intambwe idasanzwe twoshimira Imana yego mu rugendo wagize waragize amahigura ashobora kubona numwe mu bakomedie bahariya twitege iki hagati ya komedie hariya na komedie y'Ubujumbura nabivuze imvofise canke amvifise nibaza ko bitazogarukira mu bakomedie bo mu Buganda gusa nabo mu Bushinwa tuzobonana ariko abarundi n'amakampo natandukanye niyabigiramo inguvu nkuko abandanya kubikora
mu rugendo rwawe abantu bagushigikira umutima nk'umuntu asa n'akora kano kazi. Murakoze cyane mbaje kwado ciza twagomba dushimire Air Travel Agence Avenue de France nimero 9 babigizemo uruhara kugira ngo dukore runo rugendo tworohewe turashimira umubano microfinance nabo nyene barashoboye gutanga itike rero ivyo bintu bimeze neza cyane gose tugashimira nyakubahwa arongoye ikigo kijejwe kwegeranya amakori ya leta OBR tugashimira na manager ndeka tubane nawe nyene twaramwegereye aragira icakoze mwari no rugendo twongera dushima nundi muvye tutovuga mwizina nawe nyene yabigizemo uruhara imana imuhezagire twongera dushimira na Bosco yagize icatanga Crystal event nabo nyene baratanze Buja event nabo nyene barabikoze dushimira n'abajournaliste batugumye iruhande batugumye hafi badutelefona batubaza inkuru ngene bimeze rero muri make twobashimira hama ibikwirikira vuba bwango tuzobamenyesha icari catujanye murakoze cyane we kuko ngo warabaye umugabo uvuga ikintu gikomeye cyane kubgawe vya DJ Paul ivuga kwiki DJ Paul nibaza ko imana imuhezagire cyo kimwe na Vishulove yashoye kuririmba indirimbo ikora ku mutima yo wanje n'abarundi kugira ngo tugaragaze rero ku manifesta ko umuntu ari karakora ikintu ciza singabirana iva kuri bose turafise abantu benshi borganiza ibitaramo batagize ico bavuga ko ariko bagereye mu mutima tutobanegura imana ibahezagire cyane asante tugushimira cyane mutima merci beaucoup ibisigaye nta modoka afise ndaza kwipakiza murakoze